Twongeye kubaramutsa abandi tubahamwiriwe bakuze mwese ba Ikangure TV, bakuze mwese biganiro by'ubuzima aho muherereye hose ku isi. Uno munsi mu higaniro nkuko mubibona tuje hamwe aho tuza kurabira hamwe umuti udasanzwe, n'ingaburo muti idasanzwe. Idasanzwe mwese mumenyereye ariko rurangiranwa canke iri special ku kibazo cyo kuveresa n'ingoga canke kurangiza n'ingoga. Babandi ubusanga bafise probleme bobo bakigira penetration canke bacinziza, ugasanga uko asunika cyane ni nako n'imbuto ziza cyane ubwo nyene bukaba burasohotse. Canke babandi usanga iyo bobo binashitse bakarangiza ugasanga ubushuhe bwo kuvuga ngo yo kwisubiriza bwaraheze burundu. Muze kuraba rero ibi ni ibintu mwese mubuze mugabo kubitegura niho ubuhinga bwabyo buri ubuze kumviriza, kandi n'ibintu vyoroshe umwe wese arashobora gutahura maze agaca vyaplika ubwo nyene agaca rero ashikiriza abandi ivyo yiboneye. Muze gutegera neza imbere yuko ndangiza video ndaza no guha nimero de telefone bamwe ashobora kuba afise ikibazo runaka ashobora kubaza canke bamwe usanga vyadindanye ntantu gatoya, apana bamwe bambwira ngo subirira mu kiganiro, no, bamwe iyo ariko arabikora usanga hagize akantu kamusoba uwarashobora guca abaza akishurwa kugira ngo abitegure neza maze yikure agasuzuguro na cyane gafatiye ku kurangiza n'ingoga no kugira ubushuhe budakwiye. Imbere yuko dutangura rero ikiganiro ntangura no kubera kuko bakoresha ibi bintu bitatu gusa bisanzwe, igitunguru, inanasi eka ndetse n'ubuki. Umwe wese aza gutora agakaramu, udafise ikaramu arashobora gufyonda ahantu handitse telecharge kugira ngo video igume mu telefone yiwe maze ashobore no kwikurikirana mu gihe aza kuba ari karategura uno muti. Ikindi kibazo musanzwe muzi ko twahagurukiye eka ndetse eka shimire nabo birirwa bambariye uko biriko bigenda, nubwo message zabo ntoshobora kuzisomera rimwe, abashima hirya no hino haba ku commentaire ya YouTube no ku message asanzwe. Mwese namwe ndabashimiye, ni vyiza iyo umuntu agufashije ko nawe umushimira mu nyuma. Hanyuma ikindi kandi ndaza kubereka n'ibintu bibujijwe rero sigupfa gusimbira ko kuko benshi ndakunda kubereka umuti ingaburo muti kandi dasanzwe idakora nka bijya bite ingaburo, ahubwo ingaburo idasanzwe mugabo gacu usanga abo bantu bavyononesheje ubwo nyene ibindi bintu bisanzwe, ubuntu bw'uburofarofu ugasanga bwise bwonona wa muti. Ikintu rero cambere rero uri kurafata umuti bene uyu, hariho abantu ashaka kuwufata rimwe, agombye kuwufata rimwe agaca yibwira ngo acakira ubwo nyene. Or iyo umubiri umaze kumera nabi kuriya na cyane igihimba c'abagabo, ni ibintu bisaba yuko haba harimo ingufu zikwiye, umuntu agafata umuti nkuko tuba twayimubwiye maze bikactiva cerveau, bikayikomanda, bigakomanda n'imitsi maze bigatuma n'amatenga twa canke ivyo mu kirundi bita ngo amagara retesticule agira ubushobozi budasanzwe bwo guproduza, bwo gucreya canke kuremarema imbuto zikomeye kandi zikomeye cyane. Imbere rero yuko dutangura eka tugendere ko kugira tunyarutse ikiganiro, eka nibutse abantu mwese muri ko muraba ino video ukaba wotari bwakore subscribe canke s'abonner, ucureba kw'iryo jambo ritukura iyo yanditse ko s'abonner, abona bari mu Burundi canke abakoresha amatelefone mu Gifaransa ucufyonda ko n'ukuboko cufyonda nawe kandi kizogera ucufyonda ko nako nyine gaca kaza ku telefone yawe. Hanyuma abandi namwe mukoresha telefone ziri muri rw'icongereza abanditse ko ngo subscribe ucufyonda ko ukunyene mubone mu muntu akabigira, hanyuma mugaca wiyabonesha. Hari ibintu kenshi bikunda kuntangaza ugasanga nsohoye nk'ikiganiro carabwe n'abantu nk'ibihumbi nka 10 canke ibihumbi birenga, mugabo ugasanga abantu bakoze kako kantu ka s'abonner canke subscribe n'abantu bakeya gose, ugasanga bashaka ibihumbi 7 ibihumbi 8 mu bantu ibihumbi 10 baba barevye ico kiganiro. Ugaca usanga rero hariho n'abandi nabo nyene aguma afyonda ko ugasanga wewe ntazi neza ibi bijanye no kuyabonesha, warafyonze ko ntusubira gufyonda ko, hafyonda ko umuntu aba atarafyonda ko. Ni kuvuga iryo jambo rya s'abonner subscribe riba rigitukura ku telefone yiwe canke ku mashine yiwe. Uko bikogwa ibibujijwe ngibi uko bikurikira. Aha twatanguye rero sasa inanasi, anana nkuko muyibona, aha tuza gukoresha icakane c'inanasi, muza kubiraba neza. Aha rero icakane c'inanasi uragikanya ugakuramo amazi, mugabo arakananasi gatoya ukoresha inusu y'inanasi. Umaze gukoresha inusu donc urayikatagura neza, hanyuma ugaca
uhejeje kuyikatagura uca uyishira mu kantu akablenda kakayisya ikavamwo ji cyangwa ukayikanyira wowe nyene ugaca ufata ujya mutobe wawe ukayije neza wawumininye ugaca ujana ugatereka donc ukawushusha si guteka ko mutere ni gushusha kugira use nuko ushuha gatoya gusa ushize ku muriro urashusha gato hajya ubonye bigitanguye kuba nk'akazuyazi ugacukurako ucunyaragasa ugafata igitunguru gikwiye iki gitunguru gitukura onyohuje ugaca ugisya neza n'akarapeza canke na blender hanyuma ugaca ufata ivyo wakuyemo ugaca ushira mu yaji y'inanasi wakoze mu nanasi uhejeje uca utora ifu y'ivyema ibiyiko bibiri ugaca ukubita hajya mu nanasi uhejeje gushira mu nanasi ugaca ubwo nyene wewe uzana ubuki ukoresha ikiyiko kimwe igihe ubugwaye istoma abagwaye istoma nabo ngira mwana nabonye ndakujya kuntu twashirije ujya muti bakoresha mu minsi 2 ni kugira mu bufate kugira ngo ushobore kuzakoresha ibiko bibiri y'ugwaye istoma ugwaye istoma rero ukoresha ikiyiko kimwe hanyuma utagwaye istoma ukoresha ibiyiko bibiri vy'ubuki ugaca ushiramo ushurondera indimu urafata indimu imbuto z'indimu upima ku kiyiko ufata zijya mbuto z'indimu ziba zo kuzura ikiyiko ugaca uzisya urazisya cyangwa ufise agasekuro ukazisekura neza ukazisekura zikanoga neza zikanoga ugaca ushira mu vya bintu byose ugaca ufundikira uca wegereza rero sasa imbere y'iziko ugasa nkuko uvyambiye mu ijambo rimwe ubusa nkuko ubifermance cyo bita fermentation hanyuma uhejeje ikiba gisigaye nuko ucuminira neza ugakanya kandi bijya by'ivyema bijya by'indimu n'ibitunguru byose bigasigara ukwabyo hagasigara twera tumeze neza derere ico gihe rero wewe iyo usanzwe waramaze kuronka ya poudre bita white powder ijya abasigaye gusa ko umarira kugira bigira inguvu nyinshi ni kuvuga ivyo urashobora kwikoresha uko ubugabo kugira uvyongera inguvu bigira inguvu zidasanzwe kuko abajya abantu usanga no gushuka bashukwa nabi ushukororeramo ijya white powder bashiramo ikiyiko kimwe umaze kugishiramo ubwo nyene uratubanza rwanza cyangwa ugacanga bikavangana neza ukacurindira nk'iminota 10 cyangwa 20 ugaca wihereza ukabikora mu gitondo no ku mugoroba ibi rero ni kuvuga wewe urabikora umaze kubikora uri kurabinyo ibintu biba bibujijwe udasubira kuraba nibi bikurikira uri kurafata umuti nk'uyu ntukeneye ko hari ibintu biza mu mubiri kubloka ni kuvuga kandi ufatishe umunsi wa mbere umubiri wakira nko kari ingaburo icanga ifungurwa risanzwe mugabo ugeze ku munsi ugira indwi gusa umubiri uba wamaze canke organisme iba yamaze kubona neza ko ico kintu atari ifungurwa gusa ahubwo cyahindutse ikamera nk'umuti umubiri ucusigara wakira nk'umuti ico gihe rero ushutangura kwajisa rero ku bwonko ugasunika ubwonko ukabukomanda ukabwactiva maze imitsi nayo igatangura kubambuka hepfo ugasanga nyene usigaye ufise igikoresho kidasanzwe gusura bandanye bikora nubwo uba wumva ko ingufu zabaye nyinshi gusika wewe ukwije neza imisi 21 ni habari sawa neza kuko nimba wibatse uvuga uti aha biraheze nta gusubira kuza ndagorana ngibiki nibiki ico kibazo ucumenya ko ugikuyemo ugaca uhagarika rero amata inzoga n'itabi ibyo cubanza ukabihagarika usanzwe ufise naho umudamu afise ikibazo ca infection vaginale ucuhagarika kandi bica bisaba yuko banza ukivuza burya mu bacteria bwa infection bukabanza bugapfa kugire ntibuze konona umuti hanyuma ugacukororeramo rero uwo muti uri kurafata ico gihe rero ni kuvuga wewe aho uba wivuye ibintu bidasanzwe bimwe wari kuzosanga uriko wiruka hirya no hino vyaranse kandi ari ibintu ushoboye wenyene kwitegurira kandi ku buryo buzimbutse gose abantu rero benshi kubera barakunda no gufata umuti bakawufata ugaca usanga afise nk'umudamu agwaye nka infection bijya bintu vyera biva mu gitsina cy'umudamu ugasanga ntazi n'ivyari byo hari n'ababa batazi kari na infection ugasanga guma papirira ko ugaca usanga ariko afata umuti ahubwo umuti uciwo umengo ugiye kuza uragongana na infection asanzwe bafise akora mu mudamu or ntihanamenye na kimwe ntamenye n'ivyari byo akabona gusa wewe biguma kwa kundi ntamenye isokre canke ikibaza hano neza kiriko kirava nuko rero mwese ndabashimiye nonga nashimira n'abadukurikiranye bamwe bakeneye imiti nibo baca bandondera kwizi nimero
kugira ngo bahabwe ubufasha bwihuta n'imiti bisanzwe iteguye. Hanyuma abandi namwe kiganiro cy'ubugaruka abandi mutanga ibihamya byinshi na cyane ibihamya sije mba ndabikeneye, ahubwo bagenzi banyu nibo baba bakeneye nabo gufashwa. Rero kurungika video kayirungikira abandi kugira nabo ingo nyinshi ziriko zisambuka bakajagari agasuzuguro ibiki n'ibiki, abagabo bose eka ndetse n'abadamu bakunda abagabo bamenye ibyo bashobora gutegurira abagabo nabo ibyo bashobora kwitegurira iyo bikenewe, canke imisore nayo ikamenya uko ishobora kwigwanira no kwiyubaka mu gihe baba bariko bitegura canke igihe baba bipfuza ko bakira ikibazo cyo kurangiza n'ingoga. Nuko rero ndabashimiye, nongera ndabifuriza kugira ubuzima bwiza no gukomera mu ngo zanyu. Nakagaruka, bye bye.